Reka tuyahereye hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Perezida wa Amerika Joe Biden n'ishavu ryinshi n'akantu yasavye ko hashingwa amategeko aziririza gutunga inkoho zirasa abantu benshi mu mwanya muto. Hari nyuma yaho umusore w'imyaka 18 yitwaje inkoho yiha inkumbi aragandagura abana 18 hari ku ishuri ry'intango muri leta ya Texas ejo ku munsi wa kabiri. Ishuri ubwo bwicanyi bwabereye ko ryitwa Robe Elementary School mu gisagara ca Uvalde kiri ku birometero 135 mu burengero bw'igisagara ca San Antonio. Perezida Biden yabishikirije ari muri White House ari hagishika avuye mu rugendo yari amazemwo imisi 5 muri Aziya. Imisi 2 imbere yuko afata urwo rugendo ku mugabane wa Aziya yari yaragendeye imiryango y'ababuze ababo bishwe mu gitero nk'ico cabaye kubirabure 10 mw'isumiro ry'ibifungurwa hari mu gisagara ca Buffalo ni muri leta ya New York. Amakuru yatanzwe n'umusenateri w'intara ya Texas yavuze ko yahawe n'igipolisi avuga ko abanyeshuri 18 bishwe hongera ko umwigisha wabo umwe hiyongera ko kandi n'uwo musore yabarashe bose hamwe ni 200 bahasize ubuzima. Perezida Biden yaciye ategeka ko amabendera ya Amerika aduzwa gushika hagati gushika ku munsi wa gatandatu muri Amerika yose mu kwibuka abo bana hamwe n'umwigisha wabo biciye muri ico gitero cabaye ejo muri Texas. Hano muri Amerika kandi umugabo w'umunya Iraki yariko ararondera ubuhungiro muri leta z'ubumwe za Amerika ariyemerera ko yari mu mugambi wo kwica uwahoze ari perezida wa Amerika George Walter Bush. Ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Amerika bwavuze ko uwo mugabo yitwa Shihabe Ahmed Shihabe w'imyaka 52 yiyemereye ko yariko ararondera kwinjiza abandi banya Iraki 4 baciye ku rubibe rwa Mexique kugira bafatanye uyo mugambi. Ibi biri mu birego ibiro vy'inyamiramabi FBI vyarungitse muri sentare yo ku rwego rwa Amerika iri mu gisagara ca Columbus muri leta ya Ohio. Babiri muri abo batari bwinjire bahoze bakorera iperereza rya Iraki mu gihe abandi bahoze ari abarwanyi mu muhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu. Uwo munya Iraki Shihabe yabwiye FBI ko bariko bararondera kwica Bush kuko ngo ari we yategetse gutera Iraki mu 2003 babona kandi ko ari we yatumye hafa abanya Iraki amasinzi kandi n'igihugu gicikamwo ibi. Amakuru ku ntambara yo muri Ukraine. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaravuze ko inteko z'Uburusiya zagiye mu buseruko bwa Ukraine ejo ku munsi wa kabiri zihatera amabombe zitumbereye gusambura ibiri muri ico gisagara cose. Ni mu gihe Uburusiya buvuga ko bugiye gukomeza intambara buvuga ko izomara igihe kirekire n'ico gihugu kibanyi. Amezi 3 ararangiye Uburusiya buteye Ukraine. Perezida Zelensky aragandariye ibihumbi vy'abasirikare biwe bamaze kuhasiga ubuzima. Yongeye gutera kamo asaba ibihugu vya Buraya ibigwanisho bikomakomeye kuko ngo gufasha Ukraine ari umutaho ukomeye ku mutekano w'isi. Mu Burusiya naho umushikiranganje wo kwivuna abansi yavuze ko Uburusiya bwiteguye kuguma muri iyi ntambara burimwo muri Ukraine igihe kirekire. Avuga ko bazobandanya iyi ntambara gushika ivyo biyemeje vyose kuzokora babishitseko. Mu ijambo ashikiriza igihugu buri munsi ejo ku munsi wa kabiri, Perezida Zelensky yavuze ko muri Donbass byabakomereye cyane kuko Uburusiya buriko buratera amabombe mu gisagara ca Severodonetsk n'ibindi bisagara. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko imiliyoni zirenga 6 z'abantu zahunze Ukraine, abandi imiliyoni 8 bahungira mu gihugu hagati kuva iyi ntambara itangura haraheze amezi 3. Kuri iyo ntambara nyene n'Uburusiya n'Ubushinwa ejo kuwa kabiri vyarakoreye hamwe ibikorwa vya gisirikare mu kugurura indege z'intambara zitwara misile za nucleaire.
iyi myimenyerezo yabereye hejuru y'ibahari y'Ubuyapani hamwe n'ibahari yo mu buseruko bw'Ubushinwa. Babikoze mu gihe perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden yari i Tokyo mu gihugu c'Ubuyapani. Wabaye umwimenyerezo wa gisirikare wa mbere ivyo bihugu bibiri bikoreye hamwe kuva Uburusiya buteye Ukraine. Leta y'Ubuyapani ivuga ko gukorera hamwe ibi bikorwa vya gisirikare atakindi vyari bitumbiriye atari agasomborotso, kuko ngo vyakozwe bakuru b'ibihugu vy'Ubuyapani, Leta z'Ubumwe za Amerika, Australia n'Ubuhindi bari mu mubonano k'umugwa mukuru w'Ubuyapani. Muri Afrika, ikigo ca ONU kijejwe imfashanyo OCHA kivuga ko ukwiyongera kw'ibitero vy'abajihadiste mu burengero bwa Niger kwatumye abata ingo zabo barushiriza kwiyongera kuva mu kwezi kwa mbere. Ikigo OCHA caharuye ibitero 136 vy'abajihadiste kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka, ugereranije n'ibitero 93 vyakozwe mu kiringo nk'iki nyene mu mwaka uheze. Mushikiranganje wa Nigeria wo kwivuna abansi yavuze ko abajeje umutekano bagavye igitero simusiga ku itariki ya 16 y'uku kwezi, bavuga ko cari gitumbere kwirukana uwo bise umwansi. Radio Ijwi rya Amerika, tubandanirize ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Rwanda, umushikiranganje w'umutekano w'imbere mu gihugu Alfred Gasana yagendeye abanyagihugu bo mu karere ka Musanze humvikanye ibisasu vya bombe ku munsi wa mbere. Eric Bagirubusa arabaha inkuru y'idonido. Imbere y'imbaga yari iteraniriye mu murenge wa Kinigi wo mu karere ka Musanze, Bwana Alfred Gasana, minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, yabwiye bari bamuteze amatwi mu nteko y'abaturage ko umutekano ari ingenzi kuri bo no ku gihugu. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu ashingiye ku mateka y'agace yavugiragamo yagarutse ku bisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda muri aka gace bigakomeretsa bamwe bikanabangiriza umusaruro. Bwana Gasana yizeje ko ibyabaye bitazongera ukundi, asaba abaturage kumva batuje. Yabasabye kutagira ikibarangaza ngo kibateshe kwikorera utwabo. Hirengagije ko ku munsi w'ejo hari ibisasu byaguye aha mu Kinigi, ibindi bigera mu murenge wa Nyange n'ahandi. Ibyo byari buturutse ku butaka bw'ikindi gihugu. Ngira ngo icyo nk'u Rwanda cyakozwe mwaranabikurikiye ku maradiyo, ukuvugana n'icyo gihugu mukabereka muti ibi bintu ntibisubire. Kuko aho abanyarwanda tugeze, twe turangariye iterambere. Ntawe ukwiye kongera kuturangariza mu mutekano mukeya. Ingamba twashizeho mu kubungabunga umutekano wacu zirahari, uruhare rwa buri wese ahangaha rurahari, araruzi. Ntago dushobora kwemerera uwo ari we wese ko yaduhungabanyiriza umutekano cyangwa ko yakongera gutuma abaturage bacu bakuka umutima. Mu mbwirwaruhame ye, minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yihanganishije abo ibisasu byaturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikabagiraho ingaruka. Bwana Gasana yabaremye agatima, ababwira ko ubutegetsi buzababa hafi mu mugambi wo kubarinda gusubira inyuma mu iterambere. Abo byagizeho ingaruka, hari umwana w'umukobwa ngira ngo byagizeho ingaruka kurusha abandi, hari inzu z'abaturage byangije. Abo nk'ubuyobozi ni ukubafata mu mugongo, ni ukubafasha kugira ngo hatagira usubira inyuma aho yarageze mu iterambere. Ariko muri rusange rwose turababwira ko ibi bitari busubire, kandi ngira ngo ku rundi ruhande nabo barabibonye, ibi ntabwo biri busubire. Ibi ntihagire uwo birangaza nkaho hari ikibazo kindi. Nta kibazo kindi gihari, turebe ibikorwa byacu by'iterambere. Kubumvise ubutumwa bwa Minisitiri Gasana bavuga ko byabateye imbaraga zo kuba bashobora kumva batekanye. Ni ubutumwa bwiza buduhumuriza kandi butuma dukora dushishikaye kuruta uko twagakoze dufite ibibazo ngo umutekano wacitse, kandi twe dusanze twibereye mu mutekano wacu neza nta kibazo. Twari dufite ikibazo kuko kumva ibintu nka biriya bigutunguye bikakugwirira, ufite ikibazo uhita ugira ikibazo. Ariko iyo umuyobozi aje nka gutya agahumuriza abaturage, biba byiza, natwe twumva ko umutekano guhagarutse nta kibazo, ko turasubira mu mutekano nk'uko twari dusanzwe tumeze nta kibazo. Ni mu gihe kuri uyu wa mbere ibisasu bikimara kugwa ku butaka bw'u Rwanda, abaturage bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira. Dufite impungenge kuko wabikoze ntaho tuzi yari wenda aragaruka. None sibwo kwa gitimbuye tutabizi tuzahaganye. Dufite impungenge rero n'ubundi ko tutararyama. Turasaba ngo baturinde n'ubundi baduhagarariye, kandi na Yesu atube maso. Twakijugunye umuntu akaba baye igishwanyu, si twabibonye ko ari ikintu bajugunye ico gisasu
igisasu kigahingagura umuntu. Uwo muntu wamubonyeho? Ego hari basamagura rwose ntiyacagagurise. Ubwo turabufite. None si bari bantu bakatsindwa n'Imana bahera iyo ngiyo. Ndibaza kudutesha umutekano mukeya. U Rwanda ko rwubatse. Amahirwe twagize nuko abayobozi bahise batugeraho. Abasirikare rwose ingabo z'igihugu zaza zitabara. Abakomanda bahise baza rwose baduhumuriye ati muhumure. Ibi ngibi ni iterabwoba bari kuza kudutera. Mwene muhumure muze mu mago muryame. Mu ijambo rya Minisitiri Gasana yasabye abaturage gukomeza gutangira amakuru ku gihe ku kintu cyose gishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Yakuriye nzira ku murima uwo ari we wese wahirahira mu guhungabanya umutekano. Abandi batekereza ko bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu, ibyo byo rwose izo ni inzozi rwose n'ubifiteho ingingimira, ariko ntekereza ko mwe mwatanga ubuhamya kandi ingamba nimwe mwazifashe. Nakwibutsa ko mu gitondo cyo kuwa mbere w'iki cyumweru ariho humvikanye ibisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Musanze mu mirenge ya Nyange na Kinigi no mu karere ka Burera mu murenge wa Gahunga. Ibisasu byakomotse ku mirwano yashyamiranyije abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo zifashijwe n'iza MONUSCO. Ibisasu bikarenga bikagwa ku butaka bw'u Rwanda byakomerekeje abasivile benshi binangiza umusaruro nk'uko byatangajwe na Minisitiri y'Ingabo mu itangazo yashyize hanze. Agace ko mu majyaruguru y'igihugu kegereye ibirunga kakunze kurangamo ibikorwa bihungabanya umutekano b'abahatuye kuva mu myaka ya za 1994. Iyo umutekano muke udakomotse ku barwanyi b'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukomoka ku bushyamirane bushingiye ku mipaka y'ibihugu byombi. Bagira ubusajwi ry'Amerika mu Ruhengeri mu majyaruguru y'u Rwanda. Impunzi zo mu ikambi ya Rusenda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zihangayikishijwe no kwiyongera kw'ibiciro vy'ibicuruzwa ugereranije n'amafaranga angana 19,500 by'amakongomani yo gusumisha zihabwa n'ishyirahamwe rijejwe ibifungurwa ku isi PAM. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Mu gihe hirya no hino muri teritwari ya Uvira na Fizi ibiciro by'ibiribwa bikomeje kwiyongera, no mu nkambi ya Rusenda hari impunzi zirenga 30,000 nazo zihamye yuko ibyo biciro byiyongereye cyane ugereranyije n'imyaka ishize. Esperance Munezero no mubyeyi ufite abana 6 arasobanura uko bari kugura bimwe mu bifungurwa bitandukanye nuko byari bisanzwe bigugwa. Nukuvuga ngo ikigozi cy'umuceri twashitse ngaha kiri ku mahera 500-400, mugabo ubu dafise 2,000 ntugura ikigozi cy'umuceri. Ikibazo c'amavuta twashitse ngaha ikorobo y'amavuta ari 3,200 ari imwe 100, mugabo ikorobo y'amavuta amamesa na mahera 300-400. Urumve ni ibintu bitubangamiye gose. Ikibazo c'amawoki twashitse ngaha ku mawoki tugura amawoki 100-200 tugateka mu tuboga uturonse, mugabo ubu udafise amahera 500 ntumotereza nitwo toke ntuturonka kuhina cyane ko ibido mawoki ubisigaye ku 100. Twashitse ngaha ibiharage tubigura 300, mugabo ikigozi ni 1,500 1,800 bivanye nuko bimeze. Naftari Nahindavyi ni impunzi muri village ya 11 mu nkambi ya Rusenda asobanura ko amafaranga PAM iha buri impunzi mu guhahisha buri kwezi ari make ugereranyije nuko ibiciro byifashe ku masoko. Kwera bamwe tumaze kugera ngaha twasenga ikigozi cy'umuceri tukigura 500, bona munsi kigeze ku 2,800. Tugiye guharura ufise abana 4-5 ntabwo ushobora gusubisa 19,000 ngo amafaranga kumaze iminsi 3. Ku muntu ashaka gufungura neza ashobora kugerageza ibyo kurya birimo umunyu birimo amavuta ivanye nuko atanaho dukuru dukwe ntivyo ushobora kurenga iminsi 3 wafungura 19,000 uri tayigangi amafaranga nashobora gutunga umuntu 19,000 ntivyashoboka. Irankunda John akora umurimo w'igisungusungu mu nkambi ya Rusenda, nawe hamya yuko umushahara bahembwa uwo muke iyo bagiye guhaha bitewe nuko ibiciro byaduzwe. Kuva kare twahora duhembwa $30 n'uno munsi ntabwo zirigera ziduga. Izo $30 twahora tuguramwo imifuko 2 y'ubufu, ariko uno munsi turose $30 tuguramwo umufuko umwe w'ubufu wasemure. Hanyuma uno munsi tugeze uno munsi $30 tuzivunja amafaranga 58,000 canke 60. Uno munsi $30 tuzikuramwo akafuko kamwe kubufu. Uku kuzamuka kubicuruzwa bishimangirwa kandi n'abacuruzi bo muri Fizi, aho bavuga yuko barangurira ibifungurwa biri mu muceri n'ifu mu gihugu cya Tanzania ibintu byaduze. Kuko bavuga ko igitoro cabuze muri rusange, kuko igitoro kimaze kubura ibidandazo byace bizimba ko bene imiduga nabe n'amato babicisha mu Itanganika byabaye ngombwa ko igitoro kiduga ibeyi n'ababizana bizimbye, bigace bigaragara ko intambara muri Ukraine
ariyo iteje ikibazo. Iki kibazo cy'iduga ry'ibiciro kandi gishimangirwa n'abahinzi bo mu kibaya cya Rusizi ndetse no muri Mutambara ho muri teritwari ya Fizi, aho bavuga yuko ibigori bahinze mu kwezi kwa kabiri byapfuye kubera izuba ryinshi ryavuye. Minisitiri w'ubucuruzi mu ntara ya Kivu y'Epfo Madamu Marie Jeanne Nziharirwa avuga yuko atari muri iyi ntara yonyine ibiciro byaduze, ko ahubwo no hirya no hino ku isi hari icyo kibazo. Uyu minisitiri asanga intambara y'Uburusiya na Ukraine nayo yaragize uruhare mu kuzamuka kw'ibiciro. Twavugishije umuvugizi wa ASR muri Kongo tumubaza niba nta bufasha ASR iteganya guheza impunzi muri ibi biciro byaduze. Ntiyafata telefone yacu. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika.